Mwotwidondora? Nitwa Jimmy Nzisabira, bwa abenshi banyita Jimmy Nzi. Nk'ubu yawe udafotora wowe ukora iki? Yaba ntafotora noba nduma informaticien kuko nivyo nize. Mu buzima ni cyo kintu ca mbere utinya? Ikintu ca mbere ntinya ico kintu inkuru mbi, ndatinya inkuru mbi. Aho two gufotora no gufotorwa wewe wotora iki? Gufotora Kubera kuja imbere ya kamera biratinyitse, umenyere kuja inyuma ya kamera, donc kuja imbere ya kamera biratinyitse. Carrière yawe wayitanguye gute? Carrière yanje nayitanguye muri 2007. Nibaza ko ari natanguye nkora muri Photoshop. Nagiye ahantu usanga bariko barakora amafoto, ndabasaba nanje bankorere baranka. Hama ico gihe amamashini yari make ari mu Photoshop, shanda nk'umuntu ayifise, ntangura gukora amafoto. Ntangura kwikorera nkata n'isizo, hama ntangura nanje kubigira gutyo. Hama mu nyuma ndagenda ndevoriwa, ntangura kuvuga ati ko nakoze ifoto, reka rero ndayifotore nanyo nkuriza abandi. Niko vyatanguye. Hoba hari amashuri wize ajanye n'ivyo ukora? Oya, nta mashuri nanize bijanye navyo, mugana nagize amaformation. Nagize amaformation atari make ngaha mu Buganda, mu Rwanda na Kinshasa. Woba wubatse? Ninde kwanza yakubwiye ko nubatse? Oya, sinubatse, naragize fondation. Nagize dot. Ku bukwe bwawe wiyumvise gute wicaye mu kibanza cy'umuntu ariko arafotorwa? Hewe biba bigoye. Gumubona amakosa bariko barakora, gumenga wabahamagara bakagufotora, gumubona ibintu bindi. Umukunzi wawe mu kumuresha wabanje kumufotora? Sinamufotora, ahubwo ntanakunda n'ifoto. Sidamufotora. Nakunda amafoto, akunda kuraba, ni nk'umu artiste, arakunda kugira analyse. Ikintu ca mbere ukunda mu buzima? Ikintu ca mbere nkunda gukora ni gufotora. Kubera iki abantu banshi bakunda kubidogera abafotographe yuko mutabaha amafoto yabo ku mwanya? Ni kubera abenshi baba bakeneye umwanya wo kuyakora. Hama ntabafise urubanza rumwe canke amafoto y'abantu bamwe. Musaba umwanya kugira ngo ushobore gukora ayo mafoto, donc ugasanga wowe yashaka ku mwanya wawe nawe yafise ku mwanya yari yateguye, donc bivana n'ivyo. Ama concept canke ama idée y'ama œuvre ukora uhora yakurahe? Ahantu hose. Nk'ubu ndashobora kubona umuntu arenganye, nkabona ati kirya kintu nogikora cosa neza canke nogikorera ko coba ari sawa vraiment. Ama concept ava ahantu hose, donc bivana n'ico ubonye n'ikikujemo. Nizahe ntambamye ugenda urahura nazo mu vyo ukora? Amatara. Intambamye ya mbere n'amatara. Regize nko kuri Grefo iduha amatara kuko nk'ubu turamaze nk'amezi 3 ababa muri Sud atamatara dufise. Hama abakiriya ntibaheza bagutahure yuko amatara yacitse, bo babona urimenya. Amatara niyo ya mbere je novuga yuko ari intambanye nkuru muri photography, kuko umuntu afotoye aheza gukora ashakora n'amafoto. Harya abantu bose ufotora igiciro cyo bari kimwe? Oya, amaprisa hamwe, abantu si bamwe, ntufotora ahantu hamwe. Oya, amaprisa hamwe bro. Inspiration mu byo ukora uyikura he? Inspiration ku bantu bose bafotora, umuntu wese azi ko afotora ni inspiration canke ibintu biba biryoje kuraba. Inspiration abantu henshi. Muri kazoza ubu ufise imigambi yo kuja gufotora mu mahanga? Iyo vuze mu mahanga ndamaze gufotora mu mahanga ahatari hake, mugabo sinzi kugombye kuvuga kugenda kugumayo. Mu muryango no mu kibano bavyakiriye gute ibyo ukora? Je nakoze bavyakira neza ko papa wanje yari umutayeri, hama numva yari umu artiste. Gutahura rero yuko umuhungu we yaje kwidebrouiller kugira ngo aze gufotora zana akantu, umva vyari ibintu atangora nigeze ndabigira ko. Gusa ubwa mbere byarababaza kuko wasanga uja gukorera ubusa, ugasanga wakwita ngo akorera merci. Umukunzi wawe mwahuye gute? Umukunzi wanje twahuriye Kigali. Ego twe twahuye. Isanamu ya mbere wafashe ukunda ni yahe? Ifoto yanje nkunda maze gufata ni foto portrait y'umumanke w'Ibujumbura yitwa Tine, aba muri Canada. Kuko niyo foto portrait ya mbere nafotoye nuguriye studio yanje ya mbere. Ukeneye kumufata amasanamu canke andi ma service yawe yo kuronka bigenze gute? Kuri Instagram, Facebook, ego
canke akantelefona niko ndo. Uravye hano mu Burundi umwuga ukora hari agafarambu gakwiye kukubeshaho atakindi kintu ukora? Benshi baratunze na photography, irahari frambu irahari, bivana n'ivyo ukuntu udesida wowe iyo frambu ukuntu irondera. Mugabo nibaza yuko urashobora gutungwa na photography ni nini, bivana n'ivyo ukora, si gufotora gusa juste ngo ufotore, hariho no kudandaza amafoto, hariho n'ibintu urashobora gutungwa na photography mu Burundi. Nakaye kajambo wobwira abandi ba jeune bafise impano ariko batazikoresha ngo zibabesheho? Ikintu cose naho hoba kurima utabishizemo ingoga canke ubushake ntigiheza kigutunge. Ntihoja kuvuga ngo giki kintu ngo kubera ngo mbona yuko kitashobora kuntunga ngo reka ndakibangikanye n'ikindi. Urumva ntaheza ugihe umwanya ukwiye. Ukeneye ko gitungura gihe umwanya ukakironderera, ni nk'uri murabagara, donc utabishizemo izo nguvu ntiheza kigutunge vraiment canke kigufashe.